twaratembereye kenshi tuza dusanga amarigara ari menshi mu mihingo yose. Hanyuma ubajije kenshi arakubwira ngo jewe ndakenye, hama murabo gasanga sikimuga wasanga arakomeye. Hakaba n'abandi banyeshuri asanga baraheje amashuri ukabasanga kwirigara aho kuja gukoresha umutwe n'inguvu. Niyo twaje hamwe turiga neza umutahe icarico. Cyo dusanga umutahe w'umuntu ni nguvu n'ubwenge. Niyo twacha dushinga ryo shira hamwe turavuga tuti umutahe w'umukene ni nguvu ziwe. No kubera ko twasanga umuntu akomeye atari kimuga akavuga ko akenye kandi nguvu zifise. Tukaca twigisha rero bamwe aja kumarigara tukavuga ko umuteba ufise kuko bafise inguvu kandi gushikubaho tugeza abashomeri canke se amarigara ariko aragabanuka kubera ko tubigisha kuja gukoresha za nguvu maze bakaronka mu mutahe. Mu bisanzwe iyi koperative irangurira imirimo gwe w'igihugu no kuvuga hariho ahigihanga centre, hariho village ya gatanu, Shanike, Rubirizi, Muyira, ariko kandi twifuza kuyizoyishira hose bivanye n'ingezo twatera imbere dushaka yagura kugira ngo izikorere hose. Ibikorwa nyamukuru byayo turarima kandi tukoro